Je navukiye ngaha i Burundi mu 1950 ahitwa Imusenyi muri commune Tangara Ngozi muri Decembre. Urabona hari haciye imyaka 8 na cyane cari kinzanye kwari kugira mbonane n'abagenzi. Ndafise na site web yitwa africanova.co. Muga imvonya mukuru nuko kiriya gihe ntabaririmbyi benshi bari bahari, n'abari bahari si bose bashobora gufata amajwi y'indirimbo zabo ngo zice ku maradiyo mu bwinshi. Witegereje neza usanga aba musiciens b'ubu b'iki gihe bakurikira abandi ba musiciens bo hanze. Turabaramukije mwese bakunzi ba Flip GTV, bakunzi muri ko muradukurikirana muri kano kanya, tubabwira tuti amahoro y'Imana abane namwe, cyane abari hano mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Tubabwira tuti ni mubahwe, twongera tubahereza n'ikaze muri kino kiganiro. Kuri Mike murabona ni Mugisha Prince cyane MP Promoter, behind camera murazi ko ari MC Blizo. So uno munsi rero tubafitiye umwe mu ba legend, ni iteka ridasanzwe kubakira, ni iteka rikomeye cyane kubona mwatwemereye ko muduha ikiganiro kuri Flip GTV. The legend, the only one, Africanova, ni musangwe ikaze kuri Flip GTV. Urakoze cyane. Nanje mbanje kugushimira aho wanumiye mu kiganiro cyawe. Bizotuma ibikorwa byanje bimenyekana gusumba n'abatari bakiyoboka bayoboke. Kandi n'umunezero cyane kuba nshoboye kugira ikiganiro n'iyo televiziyo nshasha je ntarinze. Bica bidufasha nyine kumenyekanisha ibikorwa byacu gusumba. Tutarandiriye mwoshora kwibwira abariko baradukurikirana muri kano kanya, bamenye mbega ninde bakiriye, mbega n'ubuhe muririmbyi, kuko hari hahize igihe kitari gito mutaboneka hano mu gihugu cy'u Burundi. Jewe izina ryanje ni Antoine Marie Rugerinyange. Niryo zina naronse kuva nkivuka, nahawe n'abavyeyi. Mugabo kuvaho nkuriye kuva mu myaka 15, kuko nagiye nkurikira ibintu vya art. Mbere nahereye ku gucapa amaportrait menshi nagira y'abantu b'abategetsi canke abandi bantu bose basanzwe barambwira nkabakorera amasanamu yabo manini. Ayo masanamu nasinya ko izina rya Africanova. Iryo zina niryo nayo nihaye kabu artiste. Mu nyuma ho rero ntanguriye akazi k'umuziki, narigumije gushika n'ubu niryo abantu benshi bazi. Je navukiye ngaha i Burundi mu 1950 ahitwa Imusenyi muri commune Tangara Ngozi. Niho nakuriye gushika mu myaka ya 14, kuko uretse nyene ko haciye igihe twimukiye ahitwa mu Gitaramuka, ariko nagarutse Imusenyi ahitwa Igishari Sikirsari Imusenyi. Mejeje primaire cambandanya kuri école moyenne pédagogique y'Imusenyi. Mu nyuma ngenda Igitega muri école normale. Hanyuma mu myaka rero yakurikiye naratanguye umuziki. Uwo muziki nawuhereye Igitega, wari umuziki tuvuge uwo twokwita umuziki w'umwuga. Akaba ari wo nabandanije nkora gushika no muri ibi bihe, uretse ko kuva aho ngereye muri Canada ako kazi k'umuziki nsigaye ndagakora rimwe na rimwe gusa nk'akazi ko kwinezereza. N'ibyo nshobora kuvuga ku buzima bwanje. Abariko baradukurikirana muri kano kanya benshi barifuza kumenya igihugu Africanova
yaramaze igihe kitari gito akoreramwo umuziki wiwe. Muri ibi bihe nk'uko nakubwiye guhera mu 2005 mba muri Canada, mu gisagara citwa Ottawa, ariyo kapitale y'igihugu ca Canada. Niho nkorera kenshi ibirabana n'umuziki. Muga ariko nk'uko nakubwiye siko kazi kasigara, akazi kantunze nk'uko byari biri mbere mu bihugu vya Afrika, no mu Burundi canye Uganda, Kenya, Cote d'Ivoire, aho nabaye hose. Ubu akazi k'umuziki muri Canada ndagakora nyene nk'akazi ko kwinezereza no kunezereza abakunda umuziki wanje. Ni nyuma y'igihe kitari gito, imyaka irenga 10 irenga, mutaje hano mu gihugu cy'u Burundi. Mbega mwakiriwe gute? Mwasanze mu Burundi byifashe gute? Ahubwo igihe kirekire namaze ntazi ngaha mu Burundi, ni guhera 1993 niho nava ngaha ngenda mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Namazeyo imyaka 12, hanyuma niko kugenda muri Canada. Mugabo hagati aho muri Canada nagarutse ino mu 2013. Niho novuga ko bwari bwo bwa mbere ngaruka haciye igihe kirekire, kurumva hari haciye imyaka 20. Ico gihe baranyakiriye neza cane. Twarabonanye n'abantu benshi, nari nkumbuye inshuti n'abagenzi hamwe n'abakunzi b'umuziki wanje, ko ico gihe coco hoho nararonse akanya kuremesha ibiteramo. Naremesheje ibiteramo 3 muri ico gihe. Hanyuma tuvuge niho twavuga yuko nari ngarutse mu Burundi. Ariko urabona kuva muri ico 2013 gushika ubu mu 2021, kuko naje muri December. Urabona hari haciye imyaka 8, na cyane cari kinzanye kwari kugira mbonane n'abagenzi, ariko intumbero nyamukuru kwari kugira ngo mpimbaze umunsi mukuru wa Noheli n'umunsi mukuru wa Bonane ndi kumwe n'umuryango, abana banje hamwe n'abuzukuru, kuko urabona haciye imyaka 8. Bamwe nasize ari batoya cyane, nsanga barakuze, abandi nasize bataravuka. Bwari bwo buryo bwo kugira tubonane, noneho tugiriye iyo misi mikuru turi hamwe, kandi byagenze neza gushika n'ubu. Bisigura ko ni zimwe mu ntumbero zatumye ufata ingingo yo kuza mu gihugu cy'u Burundi, kuraba inshuti n'abagenzi n'abavukanye. Ni ibyo nyine nabimeje kubwira ko byinshi kwari kugira ngo nshobore guhimbaza iyo misi mikuru ndi kumwe n'abuzukuru banje, ndi kumwe n'abana banje hamwe n'iyindi miryango iri ngaha. Kandi nzoboneraho n'akaryo kuduga ruguru, kuko igihe naza ngaha mu 2013 sinigeze ndonka akanya kuduga ruguru. Ni ukuvuga ko hariho inshuti nyinshi zanje ziri ruguru tutigeze tubonana. Bya bindi byo kuvuganira gusa ku telefone, urabona ko bidahagije. Usanga inkumba ari nyinshi bivanye nuko muba mudaherukana. Yego. Bakunzi ba Flip GTV, reka twinjire mu kiganiro nyezina. Mbega iyo umurundi yumvise izina Africa Nova, arumva ijwi ryiza cyane, arumva akanovera k'umuziki, na cyane cyane yumva ijwi ryiza mu mabande, katuvuge mu mabande, kuko nibyo bintu byari bigezweho. Mbega mwo twibutsa zimwe mu ndirimbo zanyu, cyane cyane nk'ugwaruka abakiri batoya. Hariho bamwe bumva Africa Nova ariko bakaba batazi indirimbo bariko bumviriza izarizo na nyenazo.
je indirimbo maze gukora gushika ubu ni nyinshi cyane, sinshobora kuzivuga ngo ndaziheze. Mugabo ndibuka hariho zimwe cyane cyane izo nakoreye ngaha nasanze abantu bakunda cyane. Hari izo nakoreye muri Côte d'Ivoire nazo nyene nasanze abantu bazikunda, zimwe na zimwe muri zo. Hakaba n'izo ndikunda ndakora ubu nshasha, n'izo kandi zari za kera mugabo nasanze abantu barazikunze cyane ku buryo niyumviriye ntireka ndazisubiremo. Mu ndirimbo nzi neza cyane abantu bazi cyane ngaha mu Burundi, nohera kuri ururimbo navugije muri slow rwitwa Yarantumye, ruri mu ndirimbo abantu bakunze cyane kandi n'ubu bagikunda, nararusubiyemo. Umuntu ashatse kururaba agenda kuri ashatse kurwumviriza agenda kuri YouTube akandika muri recherche akandika Africa Nova. Mugabo Africa Nova hariho benshi baryandika nabi, nashaka kwibutsa ko Africa Nova ryandikwa mu ijambo rimwe. Benshi bandika Africa hama bakaca bandika Nova ukwabo, siko biri. No kwandika Africa Nova kuko niwandika Africa ukwayo na Nova ukwayo uzogenda ntabwo uzoja muri chaîne yanje, uzosanga uguye ku mashene y'abandi bantu bagiye bashaka indirimbo zanje nabo nyene kuko bazikunda. Ariko ushaka kuja kuri chaîne yanje wandika Africa Nova mu ijambo rimwe. Ndafise na site web yitwa africanova.co, africanova.co. Uzasanga hariho urukurikirane rw'indirimbo zanje. Hariho album yitwa Aseke nakoreye muri Côte d'Ivoire, hariho album yitwa Dukumburukanye. Yo ni album nagiye mfata indirimbo nyinshi abantu bakunze ndazishira hamwe, urukurikirane rw'indirimbo 14. Aho niko umuntu ashobora gutora indirimbo zanje. Mu bisanzwe hariho n'izindi ndirimbo abantu bakunze cyane bashobora kunyibukira ko, nk'ururirimbo rwitwa Ntukamunyegeze, n'ururirimbo twakoreye i Buraya. Ururirimbo rwitwa Kanyange twarukoreye i Buraya. Rugamba rwa Mwaka, hariho ururirimbo nahaye umuhungu w'umugenzi wanje cyane, aririmba neza, shobora kuririmba neza indirimbo yanje ntayititure, nayirimba neza, yitwa Yoya. Iyo ndirimbo yitwa Kayitesi. Hariho n'izindi nyinshi, na cyane ururimbo gushika n'ubu nasanze abantu bagikunda rwitwa Wizirema, n'izindi nyinshi nashoboye guheza. Ni zimwe mu ndirimbo nziza za kera abantu bagiye barakunda bakishimira. Mbega ni kuki umuziki wa kera wacengetera mu mitima y'abantu gusumba imiziki y'ubu? Nibaza ko byava ku mvo twavuga nka zitatu. Muga imvo nyamukuru nuko kiriya gihe nta baririmbyi benshi bari bahari, n'abari bahari si bose bashobora gufata amajwi y'indirimbo zabo ngo zice ku maradiyo. Nico gituma uko twari bakeya wasanga indirimbo zacu bazikunda ko nta na concurrence nyinshi yari ihari. Wasanga hari ama orchestre makeya, amabano orchestre national. Mu ba compositeur wasanga harimo bakeya, tuvuge uretse mu mabano no muri orchestre national hariho bamwe bo muri orchestre Imboneza, iyo yatangwa yitwa Mihigo de Grand Lac, niho yavyaye bajya ba Christophe Matata. Hariho nka orchestre Abahaga yari hari mu bantu bagiye basohora indirimbo, n'Abahaga ubwiwe yarasohora indirimbo ziwe. Urabona hariho n'abandi nyine basohora indirimbo ariko benshi bazisohorera iwacu, nk'abajya baciza Sylvestre, ba Hakizimana Berkmans n'abandi benshi baca mu mabano. Canye mu nyuma maze kuva mu mabano nari nagize une petite unité de production gusohora indirimbo yitwa Burundi Musical System ariyo BMS. Nawe nyine yagiye imenyekanisha
abaririmbyi nka kujya kwaba Evode, kujya kwaba Cedric Bangi n'abandi. Novuga yuko byinshi byava kuko abaririmbyi ntitwari bwabe benshi, hahandi usohoye indirimbo waramenya neza yuko iza gusohoka, iza kuvuzwa mu radio kandi iza gushika kuri ico niyo tuvuge nico gituma ca mbere jewe mbona ubwanje. Ikindi ca kabiri kandi naco nyene gikomeye nuko twebwe ukuntu twakora umuziki ntabwo twari tworohewe nk'abubu, kuko abubu basohora kuri ordinateur, bikabatuma basohora indirimbo nyinshi batarinze kumara igihe kirekire. Mugabo kuko sohora indirimbo nyinshi batarinze kumara igihe kirekire bibatuma bataronka umwanya ukuzicarira ngo bazikosore. Cyane wiyo witegereje, iyo je nitegereza nsanga indirimbo zaba ari nziza cyane, zivugijwe neza n'iki. Mugabo bijyana ko ndavuga byo kuronka umwanya wo kuzicarira, ni cyane ku majambo, kurondera amajambo nkoramutima, kugira indirimbo ifise intumbero umuntu ayumviriza ashobora kugira ati nawe utodudurira ko umuntu ayumviriza arashobora gutora message umuntu yashaka gutanga, yiciyumvira umuntu yashaka gutanga. Ico rero kiracabuze, ariko si kuri bose ni handi nakubwira yuko ubu abamizisi basigaye ari benshi, basohora byinshi, hanyuma tuvuge abantu bakabona ibyo byinshi nyine bisohoka, bakibagira ko hariho n'abandi basohora byiza. Ndazi yuko hari abamiziki basohora indirimbo nziza cyane ziruta nizo twari dufise, washaka witegereje no mu majambo, mugabo ni bakeya ugereranije nuko ubu abaririmbyi basigaye bangana. Iyo ni ntuzi ya kabiri, tuvuge ni igituma ca kabiri gituma ntuze ya umuziki tuvuge uboneka yuko umenga wa kera niwo wari umuziki ukomeye gusumba ubu. Ikindi ca gatatu novuga yuko byinshi biva nyene ku ibintu ibihe bigenda bije imbere, niko urwaruka rugenda rwigana urundi rwaruka rwo handi. Cyo gituma nkaha witegereje neza en general, tuvuge mu bwinshi, witegereje neza usanga aba musiciens bubu biki gihe bakurikira abandi ba musiciens bo hanze. Si bibi, bijya ni ngombwa, bitegezwa kuba, kuko umuntu ategezwa kujana n'igihe. Usanga nk'amaritme bavuza ari amaritme yo hanze. Ikintu rero nashaka kwibutsa gatoya bene wacu batabavuza umuziki, nuko nibajane n'ibihe, ni byiza, bituma nabo nyene babandanya umuziki wabo, ukagerageza kumera nk'uw'abandi hanze uteye imbere. Ariko icyo nashaka kwibutsa yuko ntibaze bibagire umuziki wacu, kuko umuziki w'akaranga kacu, kuko uravye mu karanga kacu, umuziki w'u Burundi turafise intambo, turafise imidiho atahandi uzoyisanga atari mu Burundi. Donc umumizicien akora akazi kiwe n'umutima nyene ugushaka guteza imbere u Burundi, washaka yuvuze ayo maritme nkaya yandi nkuko natwe twavuza amaritme yo hanze, mugabo akagenda yibuka gukora umuziki wacu kavukire. Si ngombwa ngo ube umuziki kavukire nk'imiziki mpora mbona bacisha kuri televiziyo, hajya amagurupe y'amagaba, urabona bo bavuza umuziki kavukire uko usanzwe uri. Mugabo urashobora kuvuza umuziki moderne w'ikirundi ugezweho, kandi ushobora kumenyekanishwa hanze ukurikiye ijya midiho y'ikirundi, ukurikiye ajya amajwi y'ikirundi. Ibyo rero nibyo bibuze, tuvuge nibyo bitatu nabonye bimeze nk'ibizana ingorane mu muziki w'ubu. Ariko mu bisanzwe cyane mu bwinshi en general umuziki w'i Burundi wifashe neza cyane.